mukuru wahariwe amakomine warahimbajwe muri komine Mutimbuzi kuri uwa gatandatu igenekerezo rya 5 Myandagaro uyu mwaka wa 2023. Ibirori bikaba vyabereye muri zone Rukaramu aho musitaneri Simeo Butoyi yamanje kwibutsa abaje intumbero y'uwo munsi wahariwe komine hamwe n'ivyaranguwe muri ivyo twovuga. Ibirasi 9 biri muri Gahwama na Gasenyi harubatswe isoko ya kijambere ya Rubirizi. Harubatswe kandi mu nyubakwa z'ibiro vy'imitumba aho twovuga Kinyinya ya mbere, Kigwati. Harubatswe n'ubuzu bw'ubwiherero ku masoko atandukanye atarabufise canke butari bubereye nko kw'isoko rya Maramvya, Rukaramu n'ahandi. Ibitari bike vyararanguwe ariko hari n'ibindi bikiriko birarangurwa n'ivyimirije kurangurwa. Musaneri Butoyi akamenyesha ko iyo komine ironka abantu benshi baza kuhaba ugasanga baguma bihutira kubaka amashuri abana bigiramwo, ari naco gituma mu biriko birarangurwa n'ivyimirije kurangurwa harimwo kubandanya kubaka inyubakwa z'amashure, kubaka amabarabara, ibiro vya zone ya Rubirizi n'ibindi. Kubera kandi ko iyo komine irimwo abimukira benshi ikaba ibangamirwa n'ihindagurika ry'ibihe, ifise nk'abatishoboye bari mu mice itandukanye, ari naco gituma ivyo gufashanya mu kibano bibandanya. Musitaneri agahamagarira imvukira kuja gufasha ku mitumba bavukako, mbere bamwe bakaba bagiye bamanje kwiyemeza ivyo bazotanga. Musitaneri Butoyi yaciye ahamagarira bene gihugu bimwe vyofasha mu kibano. Umuhungu arongora agaca yitaho umugore we n'abana biwe gusa, umukobwa yarongorwa akitaho umugabo wiwe n'abana biwe gusa. Abavyeyi bageze mu zabukuru bakabura gifasha, ningo babarindiriye ko bitaba Imana bace baja gusahagura kugabagura agaparcelle. Ivyo twirwa turabibona ku komine. Rero ubwo buryo twegeranya nibwo gufasha abantu mwe nabo ko turabafise batari bake. Rero n'umunsi twahamagariwe twebwe tugifise inkomezi, twebwe dufise ubwo tubegesha kumwe kugira twibuke abandi. Rero nagomba kubahimiriza Banyamutimbuzi mwese abahavuka n'abatahavuka bahaba, mugire akigoro kadasanzwe mu kugira icyo mukoze kugira ngo turabe ko twoba mu bambere. Tugerageze uri ngaha wese ku mutumba avuka ko agira icyo atanze, twerekane ko dukundana, dukunda igihugu cyacu mu gushira mu ngiro imigabo n'imigambi y'igihugu cyacu cy'u Burundi. Rero ni kuri ndabasabye tugerageze umwe wese n'umutima ubikunze atumbere umukuru w'umutumba wiwe akinyandika jewe ntanziki. Mwomenya ko ivyo birori vy'uwo munsi mukuru vyarangiye mu gusangirira hamwe imfungurwa kama. Radio Television RTBB ni ryiza ry'Uburundi bwiza.